Umva iyi nkuru. Umugore umwe yahamagaye kw'iradiyo hariko haca ikiganiro c'iyobokamana. Uwo mugore araterefona aravuga ati munsengere cane, ubukene bumereye nabi, abana banje bariko bararara ubusa, simfise ico ndabambika, eka mu rugo n'ibibazo gusa. Iyo radiyo yaterefonyeko hariho umugabo yibereye muhira mu rugo iwe yaborewe, atizera Imana, ibintu vyo kwizera atabikozwa, ibintu vy'Imana atari vyo bintu vyiwe. Akiriko ararondeza iradiyo yokumviriza aca ashikira aho hantu umugore ariko aravuga ngo bamufashe, uwo mugabo aratwenga cane, aca terefona umukuru w'iyo radiyo aca aramubwira ati jewe ndashaka gufasha uwo mugore, ati ariko uwo mugore nimwamushira ibintu muze mubwire yuko ibintu yabirungikiwe na Satani, ibintu yabirungikiwe na Sekibi. Abarungikira amahera arababwira ati mumugurire ivyo yipfuza vyose, ivyo kurya, ivyo bindi vyose ashobora gukenera akoresha mu rugo, ariko mwibuke mumubwire yuko uwabimurungikiye ari Sekibi. Sekreteri w'iradiyo arabikora nk'uko yabibwiwe, ahejeje abishira uwo mugore, hama uwo mugore abibonye arishima cane araryoherwa ashima Imana. Ahejeje kubimuha kubimushikiriza, sekreteri aca abaza wa mugore ati mbega ntushaka kumenya uwagufashije wakurungikiye ibi bintu? Uwo mugore aramuhindukira muraba mu maso aramubwira ati oya jewe sinshaka kumumenya, ati ariko gusa uwo ari we wese yakoze, ati kuko uwo ari we wese iyo yabirungitse ati yakoze, ati kuko iyo Imana itegetse na Sekibi arumvira. Isomo ry'umunsi: ntabwo Imana itokoresha mu buzima bwawe kugira ngo utere imbere, igihe cawe gipfa kuba cageze gusa. Nimba wakunze iyi nkuru, duhure kuri channel ya YouTube GFRG.